mumubuze kurongora ujya mugore buza mukobwa madamu Samira ntitumuha Mugisha buza mukobwa turavyanse natwe bo buza mukobwa wawe umviriza rero jewe ndagiye genda sinatukanye genda ubone nabahaye gasopo Samira twebwe nitwinjira mu rukundo ivyerekeye info tugize mariage je nabona yuko byo byiza vraiment turondera ahandi hantu dushobora kugenda kuba atari hagiwaye nanje ico nico cyumviro cyane jeje ndavyifuza gose kuko je byongwa nabi kandi bivanye n'icuka gihari simbere ko byo byiza ko tuje kuba hariya no ico si kibazo vraiment shobora kurondera iyindi nzu soon as possible turondera iyindi nzu amafaranga arahari turayiriha kandi apana yo gupangisha tuguri yacu Sherurazi kiringa hariho naguhamagariye ahanyi amashamba yashushe nkeneye yuko mugurisha iparsera mugabura amafaranga hama tugende tumenye ubuzima bwacu ntabyo kujebajiba ngaha kuko jewe narambiwe nabi wanyu Sherije akabwira ikintu kimurona ivyo bintu ntibishobora gukunda kuko mu muryango uje ndumuhererezi kandi ntaja mu bise nshobora kubabwira abakuru banje banyumvirize simfise yo gufita ijambo ishobora gutegeka abakuru banje kugabura rirondere na muto yaragira ijambo mugurishe ngaha mugabura amafaranga hama tugende tumenye ubuzima bwacu jewe nawe uyu muryango wanyu jewe ntawo nkikeneye kubana nawe kabisa kandi ubyumve asha ubikore nko ndabikubarira ivyo bintu jewe n'ukuri ntibyinjira neza kuko raba ubuzima kwanza tubayeho ngaha ukuntu bimeze hama n'umunsi canke ejo nkoranye umuryango ndababwira ngo tugabure ubwo kumva ko byo bafasile ko nta rukundo ufise je ndagukunda niyo mpamvu uri ngaha nta rukundo ufise mbe urazubwira ube uri ngaha maka uri munota intambara no naragwanye iyigwane rero n'ubundi mugurisha ngaha Sheri nivyoroshe dufise sister wacu urabona kujya kunywa byinshi mu bigi arashobora kunyica none ukangwa n'umubyibuho usikuvuga uko ukangwa n'amahenehene imene zaturutse ivyo nibikuri ko ravuga mbora ziriko biravuga ngaho mu muji hose hayavuga ibikino kugira ndakubarire kugurisha wibaza yuko ari byoroshe bavuga iyo mahe ntavyo urumva cyena nahibe ndumva cyo tumuri kurangiza ndakubarira mbe urazi yuko mwene wanyu basa bose agenda aravuga ko tubaye ngaha muri inzu kubera mwene wanyu byasa jyawe basa bose tujyawe ni watwambika ibintu byose ngaha mu nzu bikorwa ni kubwiwe njyewe byumva gute oya nawe biruko je naho nasuma ngaha niyo cyagenda anyambika ibara mu bana nuri wabyumvise he urabona kaje gashiki ka Mugisha urakabona kaje ndakabona katugendana kajya nako ndagenda karabyandagaza kabibwiye umugenzi wanje cyaza kubimbarira ariko kajya gashano mvuge gashano kadushaka kwiki nta mahoro ubu naho niyo vuye wabona uri ngaha ubashaka kwiki karatugendanye ntacyo tuzopfa tukaronkanye je ndakubwiye agati gakukoze ibara uragashibura ntikumva kajya gashano k'umukobwa ntacyo tuzopfa tukaronkanye uragashibura nikumva kweri kandi ubusigo buhuma niyo babunini raba ukuntu kameze cyo sinzi kadushakira kwiki je nyumba karanshimye none no muzi wanje kasubire kankurikirane kandi kugushima gusa ahubwo birenze kajya gashiki ka Mugisha niko agenda kabivuga niko nabyumvise ko kabibwiye n'umugenzi wako arambarira ndashaka kumenya ikintu kimwe kugira kabyumve kajya gashiki ka Mugisha kari kuye hehe ntacyo tuzomuronka na burya bugesera bw'umukobwa ntacyo tuzoburonka rero ikiri ngaha haguruka udahagurutse ntituri kumujewe nawe oya ntuvuga uko oya harukundo uzobunkunda utemeye ko tugurisha ngo tumenye ubuzima bwacu tuve ngaha muri uyu muriro hari ibindi bintu iki kimaze kuba cyo gusangira shiri kiragoye reka hiwanye ni mu muriro basa bose ndamuzi kunameze sister wewe yonyirahira mbe urazi ujye munsi aza ngaha amajambo yambwiye umuzaro ndakubarira udakeneye ko tugurisha n'ingene batwandagaza udakeneye ko tugurisha kugira tugende tubavemo tumenye ubuzima bwacu aho ntituri kumwe
kandi oya sheri umviriza oya sinshobora kugenda aho ntituri kumwe reka gukoresha ishavu aho umviriza ubyemeye urambarira ngaruke ngatuvugana sheri umviriza atari uko muri iyi nzu turatamba amahanga sindi ishavu ndabigusaba oya none uciye ugenda niyo mpamagaje kugira tugirane inama my god ariko kamana none ibi bintu umuntu nabibwiye ko ari basa bose ariko birashoboka akaba ari basa bose yamenyera ibanga ho kunzi atamigendaniro ifitanye nakajya gakobwa byoba byaragashikiye gute basa bose oya sindabitaho hamwe ho no kwirinda ngasanga ari basa bose ihasa ryanje nukuri sindamenye ikintu mukorera iyi nzu nitwayigabura oya twoyibomora sister sinomutinya nawe gikibyibushe man ntari tugwana je muri iyi nzu tuzomara ndakurahiye nawe nafise ico ndabamaye kuri iyi nzu tuzoyibomora izi ntebe zose tuzoturira sinshobora kubyemera na gato iki ari kibazo yabaki hari inzira ikirasha hari ibibazo byabaye hano ari mu kazi gaje niyo mpamvu nitaje telefone za mbiri za mwana urumva kugutumako twende tubikeneye kugutumako kuko icyo gufungura turafise nta ngorane dufise ariko turafise amakenga menshi cyane ku majambo umuntu w'umugabo yitwa Karabakekena yadusaze ngaha muhira ejo bundi yego uyo mugabo rero ngo ni muramu wa Samira uriko urabyumva amaze kuza ngaha amajambo yavugiye aha yanteye amakenga menshi cyane kandi ndumva neza ko ngize agahinda kenshi ndumva ko ejo uzohava ngira ingorane mwana wanjye jesi nkeneye kukubura urabona n'ababyeyi muri babiri gusa wewe na mushikawe mugihe rero ndafise muri babiri nkumva ikintu kiza kikurondera wewe sinosinzira iyo mugabo rero reka nakubwira ivyo yavuze umuntu w'umugabo yitwa Karabakekena yaraje ngaha araza aravuga ayo majambo aravuga ingene wagiye mu ngo mwishamba utazi uzohava ucamo inkoni ngo utazi aravuga ingene ugira ubatwara itunga ryabo ujya mugore ni gwabo ngo baguhaye akazi ngo none baguhe n'umugore wabo ngo ntibashobora kugayika bugira ubatwara umugore ujya mugore rero ngo nimungana wewe rero wakurikiye amafaranga yabo ukora ko utumva rero wagiye mu ishyamba utazi ngo ugiye ucinga utazi urumva uwo mugani ga mwana ntacyo atavuze ngaha jewe rero byaranteye amakenga mwana urabona abantu n'abanyakibi uriko uracumva bintera ubwoba je navuga ni sinobika ngira so wawe naguhamagara uze tugukira ku mayange ko ayo majambo uzoza uragenda uzi ibyo urimo uriko uracumva jewe rero nk'umuvyeyi mwana wanje ndagenda gusaba iki ukaba nabikunda mu maguru masha ujya mugore umuvinyu ihebane n'ujya mugore je naramwemeje ko byose bizokunda bizogenda neza ariko naragumye ndavyiyumvira numva birasiga ubwenge kabisa numva bigoye yego vyiyumvire nawe sawa sawa je rero natahuye ikibazo cyawe mama urumva gikuru gusa icyo nakubiki kintu cya mbere ngenda kwisi jambo ryawe wakunda kumbwira kuva nkiri muto ati Imana isumba ingabo neza cyane neza cyane icyo kintu urakiye icyo nicyo kintu Imana irahambaye nicyo kintu ngendera ku buzima bw'iwawe mu bindi byose bibaho Imana Imana umva umwana w'umuntu ategura ibyiwe Imana ikategura ibindi cyane ndabwiye Imana isumba ingabo neza cyane jewe rero bujya iyo mituragaro yiyogwe n'abaye Karabakekena no kuri kwa Mungu je nta nakimwe ngira igihambe bujya n'Imana yonyene abana b'abantu mituragaro gusa imituragaro nawe mukuza ngaha yaraturagaye harankanga ukamenga ni mutamancura mu nzu rero niba nakubwiye ni nta mpamvu yo kumutima teka nukuri ikibazo uko ngo je ngo ndamuhebe Madame Samira musibora ngira twatsi bajabo ayo ona majambo yiwe nuko we abibona
mugabo jewe sindikimuga ivyo namubariye urumva sindikimuga amaboko ayagikorera nka mama yari iwanje mushaka wakwiye urumva na madame Sabira afite ngo agiwe ritari imbere washaka iby'umugabo wiwe ukuntu ndo tumaze kugipanga turamaze kugipanga neza ukuntu tuzobigenza je na mugenza wanje urumva washaka twenzo bahajya ngo rujya rugo ubona rero turirondera ahantu ndiko ndarondera inzu cyo kugura kwigurira kwacu ni umva rero kwibera mu byacu urumva ujya mugabo rero nambari karabakena ujya n'ababenshi babyo ujya afise ishari ridasanzwe kandi ibyiwe birimo amahinyu ibyo birimo amahinyu je maze simwebwe gusa rega bisigura yuko yavuye iwanje acaza ngaha ko ni wawe yaraje yabanje iwanje avuga yabanje iwanje aza kunera ubwoba anzanitera bwoba jewe ujya mugabo yaranteye amakero naramubariye karabakigana je nagenda mubwije ukuri namubwiye yuko twebwe atatunga dukeneye naramubwije ukuri ko nawe twakureranye itunga dufise tudakureranye itunga ryavuye kwa Samira namubwiye nti dukeneye Samira umugore nayo itunga ryanyu muragumya umugore arongogwe hamumura ko atazobana Mugisha ni Mugisha sikimuga Mugisha n'umwana akomeye nurumva rero bazobana kandi nta iryo tunga rya nani warigumya nakindi ikibikwereka umugena mutara amatunga yanyu yose muyagumye mufata ujya mugore mu muduhe aze kubana na Mugisha urebe ko atazoba Mugisha akorera amafaranga yiwe iryo tunga ryanyu murigumye nimba ari yawe hari iryo tunga mufise kwa makere wumbiye neza ahubwo wambaye ngo nari kugura ifana ibaze nta nakima namubwiye je namubwiye ko atamaye ukeneye ishira hejuru ngo nibishoboka ntaje namwishuye namubwiye ibyo nishari nayishari nta bindi ntabatera ubwoba jewe burya singanire ku bintu by'iterabwoba ariko jewe ntinyimana nkubaha n'ababyeyi banje nkubaha n'abantu bamuri ariko mwana muri we nabonye ko ari ikibi neza cyane ikibi kinuka ujya mugabo ari ikibi je ukuntu abana bivuga ingozi y'ikibi arafise ikintu kibi muri we nuko ntaramenya icari cyo kandi hejuru y'ishari hari ikindi kintu kibi gose kinyegeje mu mutima wiwe ningo nabwiye madame Samira ati umugabo ko bimeze kubusa afise ikintu kiri mu mutima wiwe kibi mugabo ubushobozi bw'Imana izo kigaragaza mu isi imbere neza cyane rero ico rero mama muzehe nikibatera impungenge mushira amazinda mutekane urumva ico Imana duteguriye kizoroshika ego ico Imana tatuteguriye naho tuzokora naho washaka mama naho uyu mutama atari kuba hari urumva mwe mukabona ko ibintu byoroshe ariko Imana itaravuga ati iki kintu niko bimeze ntigishoboka naho isi yose yo kwiyegeranya ikavuga ati katumufashe Mugisha kugira ngo atware na madame Samira ntigishoboka ije nivyo mwana ariko Imana imaze kuvuga ati naho kwimvura naho imisozi yogira guteya yosatagurika inzuzi zikuma ati madame Samira tegeza kugurungana na Mugisha birashoboka ico nico gihambaye nshaka kubwira mugishire mu muzirikanye mugishimo mushibuka yuko ico Imana duteguriza ari ico nyene nivyo abibindi nabyo mama ijerekeye ibyo baguma bitwaza ngo amatungo jewe ndi muzima sindi kimuga sindi kimuga ndikora gaziki wanje ndikora gaziki wanje ngana umushahara mwiza nta ngorane je mfise azogenda akekena biwabo kandi ni araba neza amukijukuri wowe uzokwikekena azokekena je muri karaba akekena ndi jewe namubwiye ko nzosenga namubwiye nti wewe uzoji ugomba mugaje nzoza ku mavi ni kandi ku mavi yanje azovikira Imana isumba ingabo Imana bugira byose nzogusengera bakarabakegera nta kimuzongira n'umwana wanje nuzomukora je ndabikubwiye nico kintu yabwiye nganda mubariye urumva rero mwana wanje gani wiwe ngo mwishambo utazi ukaca inkono utazi uragenda neza abana b'isi ni babi ariko kandi uraja ku mavi mwana kujya nyene usenge naso azomfasha dusenge tuzosenga ntacuzoba urubanza ruzoba nimba Imana yateguye ko ujya mugore azoba gwawe ikaba itateguye ko azoba gwawe reka ntazoba gwawe nyene
uriko urabyumva bizogenda uko nta kundi mwebwe nimutekane mushyire amazinda no kwa Mungu nta kizokuronekara kire simba rero mwijuru yonyine ivuze ati ikintu n'igikuru nayo irahagaze irahangamye ariko ngumwana w'umuntu Never uze ni never mwebwe nimutekane ndi ngarategura akazi turategura akarere turakora ibyo ukunda kama bicemu mwana uri ngumya jewe icyo nzogufasha n'amasengesho nicyo bihambaye nzosenga byose bizogenda neza cyane icyo twari twagutumiye ko nguze tukubarire turagenda mu nzira ntiwijajare umenye ko abana b'isi ari babi icyo nta n'ikindi twakurondera ibyo mwana yego inzira rero ndeba ko twugenda uriye mbega nyamaro kari ndarangira kari mu gikoni kabwire kanzanira ibyo bijumbu yego ndibaye umuntu yasana ashije birakura barashaka kumva shoje kuno msirira masona birahino mpayimbaza wewe ntibarahisha si wasigaye na umukozi washingani none keza ji keza ji keza neza cyane niwe mukozi wo muri iyi nzu none nga turanga none atese bitwaye iki gitwa ko cyaki ku mukozi utega gusimbira umuntu yofungura ibici asaba usibumvise nushaka kwigira kuri ubuhinga w'iyisi umenye yuko ibintu ugenda uvuga ibintu utwararaza niwe udutunze mu ibiki niwe udutunze ga jewe naye jewe wowe yutubesheje muri iyi nzu ibyo nabyo oya wowe bigira kwanza niwe udutunze nta nyishura kwanza nawe bivuye ibyo byakubwiye ni ushobora kuba umugabo nkawe ukita ndi umushinga ariko usakuza wisuko jewe ugenda wararaza ibarabara ryose yuko ariwe utubesheje ngaha jewe ugena keza mana y'isi n'ijuru jewe basa bose ubona ko kuba kubwira ibintu nk'ibi jewe basa bose ni muvuge we uvuga mu ndakurondera bityo ariko bera ubona ko je ibyo bintu nobikora je ndakwararaza wewe je ubona ko kuba kuvuga ibintu nk'ibyo jewe basa bose navuga ibintu nk'ibyo byavuye uyu munebe kugenda bro ninde oya byavuye wowe wabikuye wewe aho wabivugiye ibyo nabikuye jewe uri neza cyane mbere ubona ko jewe umuntu umwanya wo kuvuga amajambo yinsa ko ibintu by'uburofa mfise ibintu byinshi nokora berahino urabizi nawe ko je ntafise ibintu by'uburofa ntushake kwigira kuri incabye ugume wibuka yuko iyo umenye umwe yari kuri ikindi ariko rero icyo nokumenyesha cyose icyo ukora cyose je mbadakizi yigiye kandi ndazi we na sister aho muri hose muguma mumbereka imitwe ya Jena Keza ariko mukibagire ko ngaya hino ibyo ni ibintu wishizemo aha turi tuzohicanira ndakuraye ibyo ni ibintu wishizemo berahino kandi uragomba gushiramo aya makoda hakurugana uragowe no kwipima tutugomba kwikijena sister uko urabera hino umbiriza basi buca kabiri bakwite papa uracafise ibintu nk'ibyo asabose mumenye yuko aha naho muzoshira nzoguma ivyo nivyo ndashimo ico hawe uyumvira sico nukuri kwimana uyo muntu yabikubwiye berahino uyo muntu bamaso n'uyo muntu berahino jewe kwimura kuri uyu munsi ko je nuko uzi byo nkora aho noja kuba ndakuvuga we mutyo nkora ndakubiye numuteranye kandi bamaso n'uyo jewe ndabavuga ibyo ndabatunze ndazi yuko wowe kuvaho Keza aje ngaha wowe na sister nimushaka kumbona nimushaka kumubona ibyo rero ni ibintu wishize ano makonde wishize mu wewe ibintu wishize mu wewe ibyo bintu ugenda wararaza yuko ari wewe udutunze muri iyi nzu bihereranye atari uko umbeze ndakurashana kina wewe wake ndakurahiye nukuri kw'Imana wallahi ndakurahiye ku izina ry'Imana jewe nta hantu naho Jena Keza ndakuvuga kwikigeza uyu mwanya ndafise jewe abandanye umuntu ndafise tuzoba murakora cyanje ngo nicare mpande kuvuga we tuzoga buri kimwe gusa atanze bamaso niwe muraguma kuzanira mu cyaro wowe ndakuvaho Keza yinjiriye muri uru rugo
iguma ari induru bamaso niwe umuntu aguma kubarira amajanja umuti wanyu kuziba berahiye urashobora bamaso shaka umwe wenyine urashobora kubishira kuziko je ukawumwa wewe wenyine tuzobibona kubiki mbeba mbiki tuzobibona je nivyo wawe kumenya sha Icyo ntangirira ibintu n'iki ushonje indiko mindugu uhaze ni kwa kundi ukamuka kigerera none oyi biryoshye ngumanja ashanya atari kandi byari biryoshye merci akoze gushima burya ibintu ndashaka tuvugana cyo oyi vyirasi rusubire kumbira ivyirasi narahejeje kibazo cyarase cyarake ukwezi ni kurahe aho nusaba uvuga iby'ibirato aho byarasiyo nusubire ikintu nshaka tuvugana si ikindi urigamuta turakenyeye turabaye ikiro ry'umugani hose ndenganye mukanaka kubera ibyo ukora wewe ndenganye niwe bavuga none urihame y'abatwenzi ubuye urakenyeye ubiciro by'umugani umuntu wese abicaye uhagaze uryamye avuga wewe sa none abantu bino muzi ko atakazi bagira imbura n'ukoro baronse icyo bavuga baradedembanye je bavuga ngo bangira iki nukuri nuko utirirwa hano ngo wumve ibivugwa muri ikarite turimo none barakarabakeke n'abandondera kuri yo wabihaye gute uza kubuza urubanza ujya Madame Samira na Mugisha babanye wowe bombiki none ikintu nyamukuru cyatumye wewe utabashigikira ni igiki yego nico shaka kumenya ico kintu none burya wewe ubona hafi gusa hajya byose ndazi gituma nukuri kw'Imana sinshobora kubyera ibyo bintu utabihevye wewe utabihevye bazobona bazongera ngo nuko bavuga badedemba umviriza burya uraraba ukaraba bakamukira abagore baraba hafi gusa ntibarenze amaso imbere y'amano yabo wewe urabye burya Mugisha Madame Samira barangana kwe barakwiranye kwe kubera iki mutabibona ibyo karabakeke nabona abandi bantu ntibabibona reka mubwire Madame Samira ni patron w'uruganda umwazi Mugisha ni umukozi mu bandi kandi umukozi muto cyane mukama ujya ntashobora gutwara Madame Samira ukabona utwaye Madame Samira nzomuka niruke cyangwa nsare kwibaraba jewe bavuge bareke nishari ririmo aho nishari urifise kuko nta kuntu wogenda ukabuza Madame Samira mbese umuntu akuze umurikira mu nkande umuntu akuze ariko umugore arabigwa n'abakuze kandi kuva na kera umuco warabigwa umviriza mu muco ingero tuhize umugore yarakowe n'umuryango aba ari umuryango jenzi ko yakowe na mutoyi wose wari none yari mutoyi waje none uyaba wari ufite none ariko rero urakenyeye tubiciro ry'umugani ahantu muri quartier wowe wari umuntu wa mbere bemera bubaha ubundi baranyemera ushinga ntahe igome ndiwe ivyo mbere urabizi ndabizi cyane nibagume banyemera nyine bari bafise yari wewe kandi kagateka kose urakikuye ubuye ni wewe umwana muto avuga wewe ukuza avuga wewe ibizo kugezahe asoni mugira abo bari bavuga bareke bavuge mwijoro barajyama bagasinzira bavuga ku murango sha gusa ndakubwira bingira ikije Mugisha na Madame Samira ntibakwiranye ntibashobora kurungura nikibaho hariho abandi bagabo bijuje n'ijambo narabivuze nzobisubiramo nzobyemanga bakwiranye na Madame Samira niwe yakubwiye ko yashimye bewe ubundi wewe ko mbona uvugira Mugisha cyane ni nabandi bakobwa bo mufasha ukamuronderera nta batoyi bawe ufise ihe ko urikura ko icubahiro urazi ko ngaha bakubaha bazi ko umutama wiyubashe w'ijambo
ivyo vyibuke neza ivyo uriko urakora icyo gituma rero nanjye nshaka ko ufise kaguherako ntibishoboka nicyo gituma ko mfise ijunja n'ijambo nanjye nshaka ko madame ujya mudamu Samira arongorwa n'umugabo nkanje abagenzi tugogerana uraza bamurondera shaka ngene bazimana kandi bashobora kuzana itunga bakaryongerereza mbenda kubaza jewe nawe igihe tugira ubukwe twari dufise iki wari ufise iki wewe twatanguriye mu nzu yo gupanga kandi mu kinama ari mfise umutwe wo kubikora wowe tubona kujya musore w'isoresore yironderera itunga afise imigambi nta na gato mbe jewe iwowe narakurikiye itunga namusanze ufise ntitwarirongeye turi kumwe ariko wasanze si cyo kimwe wasanze mfise imatera ya Dodoma niguriye unepanepa ku imatera ubaza ngo naravyibagiye akabigasepa ntakenza iyo mba narakurongoye ntagufise niwe nari guca ninjiza ni ku muco bivuga nambara ivyo nyene ushaka si ivyo nshaka icyo nshaka uzokibona wokwama uhangayitse nuko Mugisha na madame Sabe bashaka gutwarana Mugisha narabivuze kandi ndabisubira ntazotwara madame Samira kuko ntibangana aguma ari umukozi sawa wenda kubwiye ndaguhanira mbona amatwi ngo nimbe waje ngo baravuga n'ubu ndasubiyemo n'ukuri n'ubu ndasubiyemo nyumvirize neza niba ukeneye yuko uguma icubahiro wari ufise ndabikeneye hindura ingendo yagute ariko mbe wahindutse ryari umviriza wahindutse ryari biyubaha nakuziga mu bantu biyubaha wari umuntu wa mbere wumviriza ibibazo by'umuntu wari we wese wari umuntu wa mbere ukuri cyangwa wabe kuri Dubai waje kuri Dubai umviriza singendi Dubai gusa ni Nairobi ndahaca ni Kampala ndahaca ni Paris ndahaca London ngerayo Dubai umarize Dubai gusa cyane niho wabikuye ntuzi ko bucangenda New York kubera namaze gutera imbere ntawusubiza nukuri urahinduka madame urahinduka urazi ko ntabushigikiye wewe ndazi ibishobisho madame Samira n'umugenzi wawe umva ubabaye kubera ibishobisho ariko icyo tuzoshika ko mu nyuma ikibabaje jewe nuko umuntu wese aho hanze akuvuga uko yishakiye erega uramenya wewe bakugana nanje babanganye kandi wewe ntumviriza iradi bareke bavuge bazogera aho bahore siradi ibivuga jewe nakuvuze kuri badafata ngo na jewe yaba kubeshera hano mwana notaye ngo jewe kandi uzura tumwanye vuga ivya madame Samira kuko nzi ivyo bakora ivyo bavugisha ukuri ibintu byose nivyo nta kimwe babeshamo iyo uvuga gushaka ikanzu nshasha navyumva ukavuga gushaka umutambiro mushasha navyumva ishenete inza navyumva ndavyambarira ivyo byose ndafise aho nca ndavyambara ndacaronka aho nca ndavyambaye uvyambarire mutandi wacu hari gora birabasha uvyambarire mu cumba canje ntihasayangana umuntu asayangana inyuma n'indani hasayangana nimba inyuma asa neza indani hasa nabi numva vyogenda none wewe njenga Samira nambare neza indani hanze bambone ngo ndakayanganye nanje ngo kumbe indani muri ruraka ntibazompindura ukomeze nuko nyene nasi ikintu nancasa hinduka umviriza sinkeneye umuntu aza kudusubiza hasi mwitunga imyaka itanu turi kumwe muri iyi nzu turyamana simbenye umufiyanse wawe ibyo mupibire si byiza harya na jewe ihase ry'iwawe imyaka itanu no kuri wa muntu we murabona ko ufise amabanga nari je ibintu byose ko ndabikubwira ariko ivyo bikabinyereza ntiyari na kimwe bitwaye ibyo nuwayeho uyu mukobwa nagakobwa vraiment keza gasubwira bure bwiza kitonda gatambuka nk'inyanya yewe nigeze kumurongora yo mahe bo yitwaye n'amahoro ni umunyamahoro kabisa izina ni ry'umuntu n'amahoro keza cyane yo ndagakunda
urashobora kumugira inamahoro wahehe inama uwo umuzi byari bisoba umuzi wahehe hari inamahoro nzi wahehe umukobwa avukana na Mugisha sa